Uzurabe umwana iyo ari kara aracisha ivyema mu ntoboro yigunira abijya womenga ibi vyema biraryoshe gusumba aho mama yo kugurura igunira hamagaca afata urutara gasuka kw'ivyema avuga ati abana mwese nimutondere mujye umwana aratora intete zibiri zitatu kabona arigiriye mugabo ari karagenda simbagana mwigunira atoramo intete zibiri yiruka aje kuzirira munsi y'igitanda caja kuzirira naheza guma yumva umenga biraryoshe kuri ruhande womengo urukundo rw'abantu batarubakana nigo ruryoshe gusumba rwo bamaze kubakana d'ailleurs uzosanga ni nyuma yo kubakana abantu baguma bipfuza rwa rukundo rwa kera no kubera ko kera mwese mushiramo inguvu nyinshi kugira ngo bize bishike ndavuga mutarubakana mushiramo inguvu nyinshi kugira ngo ibi bintu bize bishike umwandikira kenshi umutelefona kenshi mubaza ko yafunguye kenshi nico gituma mbere abakenyezi vyama birangira inyuma yo kubaka womengo baricujije bibwe bari biteze ubwa mbere sivyo bari ko wa rukundo yahorampa tutarubakana gwagiye he kwa kunyandikira kwa misi yose namampanura abagore nkababwira ngo ntabwo ari urukundo gwagabanutse cyane cyane abakenyezi bubatse maranda babwira ngo namba atakikwandikira kume kwa kera ntakiguha kakabizu ko mu gatondo ntakiguha yakeya yahora guha kera ntabwo ari urukundo gwagabanutse ahubwo hahindutse inshingano kera wewe wari umwe mu matarget afise urukundo rwawe rwari rumwe mu ngamba zari zimuraje ishinga dusomye igitabo cyanditswe n'umwanditsi yitwa John Gray cyitwa Les hommes viennent de Mars et les femmes de Venus niho yerekana itandukaniro riri hagati y'abagore n'abagabo ingene twiyumvira ingene tureyagisa ingene dukora igitabo ciza cyane abakunda gusoma atari bamwe basoma ngira ngo icupa gusa bazi bagisome ni igitabo kimeze neza ugisomye ucuta nambura umugore ucutahura abagabo bose ingene bameze ugisomye nambura umugabo ucutahura abagore bose ingene bameze kandi bizokorohera kubana n'umuntu do sexe contraire rero nako ndavuga ngo urukundo rw'abantu batarubakana ruba rurimwo izi nguvu nyinshi umuma wese ashiramwo kugira ngo ruze rurame umugore akora umukobwa akora cyane kugira ngo mu bandi bakobwa bose bo mwisi uwo musore aguma abona ari we wenyene amumerita aharanira ko yo kwaba ari we wa mbere exactement n'umuhungu akora cyane kugira ngo mu bahungu bose bari mu Burundi uwo mwigeme aguma abona umenga ni wo muhungu wenyene abereye urukundo rwiwe ibi rero bica bituma n'urukundo rurimwo ibishobisho byinshi n'urukundo rurimwo ukwitanaho kwinshi n'urukundo rurimwo ubujyajya bwinshi n'urukundo rurimwo ukwihisha kwinshi n'urukundo rurimwo kwinengesera kwinshi donc n'urukundo rurimwo hypocrisie nyinshi no kwinyegezanya bituma uri kurarurabira inyuma womengo nigo rukundo ruryoshe cyane gusumba urukundo rwo bamaze gushika mu rugo ariko ku rundi ruhande n'urukundo naho rurimwo amarimite menshi no kuvuga ngira ngo ivyo turaza kubigeraho ubwanyu mu kurangiza kuri yisije urukundo rw'abamaze rero kubakana ubundi nigo rwa lisanse kuba ruryoshe gusumba mugabo kubera ko inyuma yo kubakana hazamwe izindi nshingano nyinshi atari urukundo gusa kuko umaze kurongora umugore w'abandi ukamushira mu rugo akitwa umugore wawe ubwo akaba yaramaze no kuvyara umwe babiri batatu umuryango wabaye muri rugabe responsabilité ziriyongehera ntabwo ubu gifise inshingano gusa zo kumubaza ko yaraye neza ngo bibe bihereye ngaho mugabo ukiri umusore wandikira umukobwa w'abandi afise nyina mugaburira afise se amumenya byose afise byose inshingano zawe nizo nyene kandi ivyo nta numwe atona bishobora nico gituma sabasore bose bazi kudraga no kuresha bazovamwe abagabo beza kubera ko inshingano bafise nta numwe atozishobora kubaza umuntu ngo waraye gute wavyutse gute je usa neza biso ivyo nta muntu atobishobora mugabo urukundo rw'abagabo nabo hejuru yo kumubaza ivyo harimo ibindi vyinshi arakubaza umukate arakubaza isukari arakubaza iki arakubaza amavuta arakubaza ratio arakubaza amahera kuri inzu donc arakubaza vyose nico gituma les responsabilités z'urukundo rw'abantu batarubakana ziraza zikaba musi cyane y'ama responsabilité y'urukundo rw'abantu bamaze kubakana nico gituma umuntu habira en terme y'ibishobisho urukundo rw'abantu batarubakana nigo ruryoshe gusumba rw'abamaze kubakana
kubera ko abamaze abatarubakana nivyo nyene inshingano zabo zigarukira ngaho kandi nabisubiyemo saba kobwa bose bazi gusherisa umuhungu bakundana bazovamwe abagore beza kubera ko ivyo nta numwe atobishobora upfa kuba afite ubwenge bukomera neza niko kazi kiwe kamwe afite kukubwira gusa ngo sheri uribuka gufungura midi inzara ntikuntware kukubwira ngo sheri uribuka kunwa kayi mu gatondo haze kugira midi ugikomeye ugikora ivyo nta muntu atobishobora mugabo mama w'umwana atora telefone agiye kukubaza ivyo umwana agaca yitora akayikubita hasi kabiramenetse mama w'umwana atora telefone agiye kukubaza ivyo ubwo bakaba baramutelefone bamwibutsa ko atamakara ndavuga umukozi akabara mu telefone amwibutsa ko atamakara acishura ivyo byuko atamakara ntasumbira kwibuka ko yagomba kwandikira message ngo akubaze ngo bebe wibuka ufungure midi donc en terme y'ibishobisho urukundo rw'abantu batarubakana ruryoshe gusumba rw'abantu bamaze kubakana mugabo en terme ya efficacité no kuvuga ico abantu babariraniye ari nayo vraie version y'urukundo rw'abantu bamaze kubakana ruryoshe gusumba rw'abantu batarubakana nuko numva no gerageza kwishura ikibazo kivuga ngo nubwo ahe ruryoshe gusumba urundi ni par rapport ariko doctor nubwo biruko nivyo barareka kubikora bivanye n'ishinga n'abafise bivanye n'ibikogo no munsi yari wewe yaharura nimba rutwera bavuga ati nimba ndose ibintu hari ico nza gupartager n'umukopine wanje cyangwa umufiance wanje biruko hoye ariko no munsi hari abagabo baciye babigiramwo akamenyere bititaye kubw'ibikogo bafise akakumva kuko babivuze ati nigitsindo natsindiye we narahejeje akumva yuko mbega nta kamaro bigifise mbega hoho imugi ivyo bibuzeho nta ngaruka mbi bizana ku rugo birazizana nyinshi birazizana nico gituma iyo mpanura muri bene ibi bintu nkunze kwibanda ku bagore gusumba ku bagabo kubera ko abagore bose nibamara kumenya ingene abagabo bameze ingo zose zizobara amahoro kuko nagomba ndabisubiremo urugo rwubakwa n'umugabo mugabo rukomezwa n'umugore rwubakwa n'umugabo eko ego cyane urugo rwose ku isi rwubakwa n'umugabo umugabo rukomezwa n'umugore nuvuga ngo umugore ashatse ko urugo rusambuka mu ndwi imwe go bagwasambutse cyo babiheze umugabo yoshaka ko rusambuka umugore akamubera imbiri bindwi n'umwaka ugahera n'imyaka 5 n'imyaka 10 mugabo ijya pression umugabo ntayo yoshobora kuyihanganira umugore yopfa kuba yashatse gusa ko rusambuka yo gutera pression indwi zibiri urugo go barusambutse atahasigiye kuhakoberera mugabo harabadama n'umugabo w'umusazi umwaka umwe imyaka 2 imyaka 5 imyaka 10 umugabo atacabazwa w'imboregwa wiyika muvanga giriki amakosa yose ku isi yakabayeho umugabo umugore akaresist ugo rugo rukamara imyaka 5 10 umugabo akazorinda gapfa umugore akasigaraho ibintu bigakomeza kugenda neza rero uti mbega iyo bibuze ntaco bigira nk'ingaruka ku rugo birakigira cyane kubera ko kenshi amatwi y'abagore hari amajambo yamakeneye kumva iyo rero atakiyumva urashobora kugurura imiryango ko ayumva ahandi bikaba vyonaba n'intandaro y'urukundo gukunda kugabanuka canke gutangura gufatana n'abandi n'ibindi mwene ivyo abadame ntibari banagoye oya ntibari banagoye mugabe ikibazo rero kihaza ningene abagabo nabo baremwe nababwiye muri ca gitabo citwa les hommes viennent de Mars les femmes de Vénus kivuga ko abagabo ingene turemwe ico twashitseko ntitwongera kukigaruka ko kandi nico gituma vyaheze umugabo ntazi kujera canke gukora ibintu vyinshi carimwe mugabo umudamu uzosanga ariko aronsa umwana araba makuru canke araba seri kuri televiziyo ameme tari karateka ariko yitaba ni telefone y'umuberser ariko aranabwira umukozi vyategerezwa gukora byose akabashobora kubika mugabo bagabo ivyo ntavyo boshobora rero n'umugabo iyo akiri karahahamira ikintu agomba kugishikako ingera abagabo turemwe akoresha inguvu nyinshi amutanamubisije no kugonga yo kugonga mugabe yamaze rero kubigerako ubushakashatsi bwerekana ko abagabo aca ahubwa project ikindi agomba gushira ko inguvu ziwe zose umugabo ntubona nk'ubu ndavuze ati n'amashure
yatari babana bajibajeba umusore avuze ati nukwiga usanga ari ukwiga gutsa niho ubwenge bwiwe bwose buri ahejeje amashuri akavuga ati numugore araresha mu gatondo saa 6 ku mugoroba nijoro ryose akarararandika ama message agira ikimaka muronke mugabo amaze kumuronka avuga ati ubu ninzu nazigera yibuka nuko anafise n'umugore azorara kuri chantier aho ntaca ari karahakora mugabo yicayeho gusa araba ku ivyuma babisutse neza bagize iki kumuzanira impambo ngo uribuka ngo baze umugore ko yariye canke yagize iki ivyo nibiba bikimuraba nuko abagabo baremye ico yashitseko kenshi ntakigarukako ahubwo project ikindi ico kindi ro kiri mu ma projection yiwe nico ashira ku bwenge bwose n'ivyiyumviro byose n'umutima wose ku buryo ubirabiye kure wo kwibaza ngo kimwe ca mbere yaracibagiye uzoshima ko atacibagiye pima gufate muravuga ngo uzuraba umugabo wa mbere atigera yibuka no kuramutsa umugore wiwe atigera yibuka no kumwandikira atigera yibuka no pima gufate wamwandikiye message ni uzoca ubona ko ntiyamuhevye canke ntiyamwibagiye oya niko gusa abagabo baremwe aho ugiye gusa mu bindi mugabo aracahari pima gufate wamwandikiye message si wewe si nuwo wayandikiye mwese muzohinduka abansi bibi ntambara yego mugabo ubundi iyo bijya bintu bibuze ndavuga vya bishobisho kwa kumwitwararika kwa kubana hafi iyo bibuze birashobora gutuma umwansi w'urugo aronka hamenera yego ndashaka kuba umuryango w'ubwasi w'urugo kwa winjira cyane na cyane yari umwansi abizi yego mbega yiri watubwiye ati hagati y'izo hudo zose ni mu gihe kuvuga ngo ni mu mwanya wacu ni kimwe cyose mu mwanya wacu mbega no munsi ndavuga ni uruhe muri izo hudo zibiri hagati y'abubakanye ndetse n'abana babo bakiriko bararonderana hakigerageza kugwanira umutima wa mwigeme canke wa musore mbega ni uruhe rukundo harimo intambamyi nyinshi gusumba uruhu murakoze zose ziri mu intambamye gusa intambamye ntizisa kandi ntizingana mugabo zose ziri mu intambamye reka duhere ku rukundo rw'abantu batarubakana intambamye ya mbere rurimwo ni incertitude nuburi ku munwa burakoroka nta kikwemeza ko azoba umugabo wawe nta kizokwemeza ko azoba umugore wawe usanga rero wifata mu bintu bimwe bimwe nk'ubu utari umugabo usara ntiwoba ufise dufate nka konte y'amadolari nk'imiliyoni 5 n'ingene ubakenye hama ngo akubwire ngo cuba ngo ni jiwe yandika ko ngo mpena droit de signature ivyo ntivyoshoboka kiretse abantu bamwe bakunda vy'indenza rugero canke badashiramwe ibiharuro mugabo nk'ubu jewe kubwira madame ati ahubwo si iyo gusa konte zose jako kubera ko je ntanigira no mwanya n'amarotra zobe wewe hari naho nopfa ejo banke ntizize zikugore ivyo nibisanzwe mugabo ivyo ntavyo nigeze nkora je dugikundana n'umukobwa hani ivyo nokora nibaza ko atanu umusore yo bikora nukuvuga intambamyero ya mbere mu rukundo rw'abantu batarubakana ni incertitude nuko kuba takikwemeza byanka byakunda ko muzogomba kubana bagwamana makenga bavuga atahanda hari mugabo bishoro kwanga kandi biba nyene bishoboka n'uburi ku munwa burakoroka cya kabiri novuga c'intambamyi ku rukundo rw'abantu batarubakana ni ivyo murekuriwe nibikenya ivyo murekuriwe nibike nk'ubu umufashe ukamukura ngaho ukamudugana nko mu Kirundo harayandi matelefone asigara inyuma ku mpande zose cyane ku ruhande rw'umukobwa umutwayeho umwana w'abandi ibiki mama ari karantelefone ejo nzinduke manuka mugabo ari umugore wawe naho ushaka ukamamara nayo umwaka aho kwimuka ukavuga ati tuvuye ngaha twigire kwa mu Kirundo nituzogaruka nta muntu numwe akubaza ngo ibiki nibiki rero iyo ni intambamye ku bantu batarubakana ivyo murekuriwe kiretse ubu bihaye uburenganzira hari abantu basigaye bakundana urukundo rw'uburara muri twimugina aho abantu birirwa barazengera nk'inzoga yabuze imhonda ugasanga abantu mu gatondo bari kumwe saa 8 bari kumwe saa 3 bari kumwe ijoro ukibaze none aba bantu bari mu biki umukobwa ntacafisa akora umuhungu we ntacafisa akora mu gatondo ngo nagiye kuraba sheri sangapi ngo nagiye kumura aho abantu mbere basigaye bahakwa kugira icitwa cohabitation ugasanga basheri umwanya bamarana uhakwa gusumba umwanya abantu bubatse bamarana ibi ni ibintu bihaye mugabo bitari ivyo no busi hari no mwigeme ashobora kuba babaye mu gisagara agashobora no kudugana rugura akamara y'indwi canke ari ubaye rugura akamara no mu gisagara akamaridwa ari ku muhungu bakundana ibi bintu ndashaka ahubwo tuze tubikore ku ikiganiro umunsi umwe ubu n'uburara d'ailleurs
wa musore we uzobona ushobora gupropose umukobwa ngo ingundabe akava iwabo agatekera imizigo agasezera sinzi ibyo avuga mu gusezera akaza mukamarana umunsi umwe iminsi ibiri uzomuheba uwo ntazoba umugore mwiza nta n'uwuzi kuko kwazi wawe atari ko ashobora kubaje n'ahandi ariko abandi bayobora ko ubega ari Rukundo wabatazi cyari cyo rero Urukundo nagomba rero mbwira abantu ugomba kudiferencia urukundo n'urugo rwo muri kazoza kubera ko nongere ahubwo nsubiremwe n'akantu nakunze kubwira abasore nti nusaba umukobwa ngo mujyamane ukabona aremeye mukure mu biharuro by'umuntu uzogira umugore kubera ko uko akwemerera ariko ashobora kuba yemerera n'abandi turi sure ko abandi ahubwo ataje no gahi wabavuye n'ahandi mbega basha rero ni waburi kura project umuntu azoba umugore rondera uwo muntu agoye rondera uwo muntu afise rekarite z'umudame anticipe mugabo nurondera umuntu yoroshe yorohera buri wese umuntu ukoze ko acamera kujya kwingurube bariko baragaza ukoze ko acagiramwo uko agiramwo iwawe niko agiramwo no kubandi nico gituma uburera ingo nyinshi ziriko zisambuka ariho zicubakika no kubera ko recruiter canke ivyo abantu bashingira ko mu kuba boresha canke bohitamwo usanga kenshi ari ibintu bidafashe rero nariko ndavuga ngo intambamye ya kabiri y'urukundo rw'abantu batarubakana ni nuko kun ivyo murekuriwe bibari bikenya hama ubwa gatatu iyindi ntambamye ku rukundo rw'abantu batarubakana ni pression sociale abantu babagumiza kujya musonga mbe muzokubakana ryari mbe muzogira iki mbe muzorushinga ryari mbe muzogira iki ibintu mwe n'ivyo iyo pression rero ishobora no kugukoresha amakosa kandi menshi gutyo ugasanga ushobora no kugira gute ushobora no kwicuza icakane nico novuga ngo ukwirezerva urukundo rw'abantu bakironderana bakirondeza rubamwe abareserve menshi rubamwe ukwirezerva kwinshi kubera ko nabivuze nta kiba kirakwemeza ko uwo muntu muzobana n'ibindi vyinshi reka mvuga intambamye rero ku rukundo nago rw'abantu bamaze kubakana icambere inshingano ziriyongera nkuko nabivuze mu gihe abantu batarubakana bibera muri sherishushu tuzoruryamamwo tuzogoga tugwifuke tugwisasire mugabo abantu bamaze kubakana ntabwo ari ivyo hajamwe ibintu vyinshi umwana yagwaye iki bene ivyo harimwo ivyo bibarimita vyinshi ivyo rero harimwo ivyo bibarimita vyinshi bishobora mbere no gutuma ibicanke ibindi bigira gute bitagenda neza ubwa kabiri intambamye iri mu rukundo naho rw'abantu bamaze kubakana ivyo mupfa naho biba vyinshi plus umuntu n'uwundi baba kure na kure burya ivyo bapfa biba bikenya n'ibigeragezo biba bike konsekama mugabo abantu babana mu gatondo uramubona saa sita uramubona ku mugoroba uramubona murararana ivyo mupfa biba vyinshi reka mbwira akantu abantu ositoke utarabana n'umuntu ntuze umujije ngo n'umuntu mwiza canke mubi ushaka kumenya burya ko umuntu ari mubi canke mwiza abana nawe ivyo byose akubwira ari wabo biroroshe ko akubesha biroroshe ko yigira indyarya biroroshe ko yigirisha ushaka kumenya ko umuntu akunda inda canke atayikunda ntuzoja kumupimira ku kabrochette kamwe babahaye mu kabare biroroshe ko azogatora gatoza kirida umenga no kujya ntavyazi mugabo uzotangara n'umugira umugore usanze ajya ibiro 2 vy'umuceri waruzi ko adafuguje mbega basheri yarakubeshe mu gutora umucera wiyoza kirida mugabo pima umutwara azowurisha irushe canke azowurisha igipawa rero urukundo rw'abantu babana ruri confronte kuri iyi yindi ngaruka ikomeye cyane yico bita ukwamana iyi efe y'ukwamana rero ituma ivyo mupfa ari vyinshi biragwira pe uno munsi wasanze yataye isahana habonye ejo ni impuzu wasanze atameshe neza hirya yejo nabakozi atashoboye kugera uwundi munsi ukurikira yatevye kuri rendezvous uwundi munsi ukurikira yatetse arazigiza donc ivyo mupfa mu gihe abandi baba bibereye hariya mugabo mwebwe muri kumwe
hama ikindi gikomeye cyane nico no kwita uguharurukana abantu babana vyanka vyakunda hagomba kuza akakandi kantu ko guharurukana abantu batarubakana barabizi uba wumva umenga umunsi mwabanye n'uwo muntu muzoba muri mwijuru buryohewe no mu mibonano mpuzabitsina ntimuzoheza muzomara amasaha n'amasaha yewe mugabo mumaze kubakana izo iriziyo zose muri uno mwaka Imana idukundiye tuzobakorera ikiganiro ku bintu 10 abantu batarubakana bibaza ku rugo mugabo muzosanga atari ivyo ari ivyo aramayiriziyo hari ibintu bigera ku 10 abantu batarubakana bibaza ko mu rugo ariko bimeze mugabo tuzobereka ko uko muvyibaza atari ko bimeze bitandukanye n'ukuri rero izi nazo ni ingaruka z'urukundo rw'abantu bamaze kugira gute bamaze kubakana ni vyinshi rero mugabo muri make ni ivyo nogerageza kuvuga nk'ingaruka ku rukundo rw'abantu batarubakana ndetse no ku rukundo rw'abantu bamaze kubakana abantu bumve ngo nta na rumwe twavuga ngo rurera nta challenge rufise oya buri gose ruhura n'ibibazo vyago ego buri gose ruhura n'ibibazo vyago vyose ni buri cagihegere vyose n'ubwana nega iki ibibazo buhura navyo n'ivyiza vyavyo nico gihe cavyo ego buri kimwe cyose ni mu mwanya wacu haba ku batarubakana harimo ivyiza bibirimwo mbere vyinshi kabo harimo n'intambamyi zibirimwo nyinshi haba no kuba maze kubakana harimo ivyiza bibirimwo vyinshi mugabo kandi n'intambamyi ntawo wovuga ko zibutse bwavuze ko kantu kuko aba bwaba buva yuko bega ubwaya rukwiriye ubwanya bwari bukwiye kubana ni wari ukwiriye hari umugenzi yigeze kurera inkuru yaraherutse kugira mariage twira urubanza urabizi yari ivyo gucokozanya ati none ubu neza nyine uburubatse reka none bisi ya mbere wavyakugendeye gute cabwira ngo naramaze nk'amezi 2 ya mbere gishika mu rugo ngo nama nikanga 2 zigeze kandi naba nubatse ndi kumwe n'umugabo mu rugo ati 2 zigeze kasanga nishitizo ngo nibagiye gutaha atubwira abantu ko twagarutse ku rubuga rwacu rwa Facebook nyuma yaho ngira ngo hari habaye akabazo ntazi mu buhinga bw'ivyuma ariko ndabona uko bigenda kose ikiganiro cagarutse ngira ngo tubahe akanya abantu bariko baradukurikirana kugira ngo babwire abantu babo ko ikiganiro cacu cagarutse kuri Facebook ni PJ Classic FM 97.3 MHz babandanye badukurikirana n'abapartage benshi yuri kuratubwira ko turi kumwe rero cugira partage ngo nabagenzi bawe baryoherwe twe twabivuze nakore ko umunezero ne hari utokwifuriza mugenzi yo kuryoherwa hari utokwifuriza mugenzi yo kwakirana ku bintu vyiza ndetse bizima yoba ariko novuga ngo arakira canke yoba ari karumva ngo dushimira abagiye batandukanye hari bitwa ba Vincent ba Camille ba Olivier ba Innocent ba Faustin ba Amani ba Clovis n'abandi benshi bagiye batandukanye tubabwira ati merci beaucoup hari twa David yavuze ati nukutamenya ivyo barimwo bakabiha intumbero itayiyo nawe tumubwira merci muva yuko Dr. ariko aragerageza kutwishura ku kibazo cari gihanze benshi bagiye batandukanye yatubariye uburyo bimeze byose nta kuvuga ngo nuru ruryoshe canke suru ruryoshe byose ziraryoshe ariko mbega ni mu gikihe ni mu mwanya yuhe ati ni uruhe rufise intambamyi nyinshi zose hariho intambamyi ariko zimwe zose ziratandukanye sero n'igihe cazo nikakubwe bavuga ngo mbega umwana yavura n'umwana ataratambuka n'uyuhe mwana bituma bivyoroshe canke kurera canke gufata uwavura uvuga ati biratuma uko ntari bujabuke ntaho yitwara atuwe utambuka narumeya naho yirukiye atari kuwundi naho umaze kububwira nawe aravuga ngo uwavura ni habuvuga ati akora kucashikiye ko cose nikimutera agisanga uko nyene atari kutambuka ariruka dukore ku mpande zose haba hari ibibazo ndetse haba hari novuga ngo n'uburyohe bwago sero n'igihe canyu nizere ko abagiye batandukanye mwabaze kuba mutahura bari bafise kuri ico kibazo abahora bibaza vyinshi kuri ico kabone uri muri relation yawe ati nukuri jumega ntibigenda
defo naho karaba hariya none kubega bariyo ngo bariyo bararira ukaba wumva bega ati bega bimeze gute rero uvuga ngo Dr Desire Dabo ameze kudahejeje kutubwira ko twojugare wacu nizera ko mugiye mutahura ibigiye bitandukanye dushimira bari kuri Facebook yacu tubabwira merci beaucoup badabwira ba partage ndetse bari kuri ku wa FM kuri 107.3 namwe tubakegurukira kandi cyane mu gace kacu ko kwishura ibibazo byagiye bibazwa n'abakunzi b'isamirizi yacu bagiye batandukanye tuja mu kiyago cacu nyezina anize ko bari kuri Facebook bamaze kuba babona ikiyago cacu kuki kuryamana abantu batarubakana uwo menga ubu nibisanzwe aho turi bivanye naho muherereye ni bimwe mu byo tubona mu buzima bwiye butandukanye ni bimwe mu byo twumva mu nkundo zigiye zitandukanye mbega ni kubera iki uno munsi mbega ni nk'ibisanzwe mbega ni kubera iki abantu babigize nk'ibisanzwe abatabikora canke ababikora bose bafise uko babonana bigiye bitandukanye ico kiyago rero tugiye kuba tuyaga ko na coach conjugal Desire Dabo duhera kuki bega muvyumva gute kuri ubwo buryo bega ari kubera iki muri bisi ico kintu ceze canke ari ico giharaho cyangwa ucanze ndibogo biraharaho bo murakoze Rosmin reka mbwira abantu mu kirundi bavuga ngo ubutaye akabanga ubutaye akaranga ubutaye akaranga abataye akabanga atoya karanda umengo nibaza ko ari ivyo no kuvuga ngo uti kubera iki bijanye no kuryamana imbere yuko abantu bubakana womenga ubu nibisanzwe kubera imvono vuga ngo zigera kuri zitatu ubwa mbere ni itituka ry'imico n'akaranga by'u Burundi canke nyafrika canke au niveau mondial burya kuva abazungu baje kudukoroniza harimo ibintu vyiza badusigiye mugabo hariho n'ikindi kintu kibi cyane badusigiye gikomeye citwa kubona ko ibintu bakora ari byo vyamari vyiza ibihe byose abantu b'Imana bantu mukurikirana PJ Classic FM igihe cyose mucumva ibintu muri ubu buryo turacakomerewe cyane igihe cyose tugifise uwumugera n'ibisigarira by'ubukoroni aho tubona umengo ibintu abazungu bakora nivyo biri mu kuri turacafise ikibazo kandi gikomeye cyane uko kuntu rero mu bindi bihugu batuzaniye ikintu citwa agateka kazina muntu bakavuga bati nukukubaha no kubaha umuntu n'ivyiyumviro vyiwe uko abibona vyo bari bibi canke vyo bari vyiza nivyo byaje gutuma abantu biha n'uburenganzira batari bafise bica bizana ikintu bita gukura kirazira canke kuzirura ibintu bimwe bimwe byahora bizira ari navyo byari vyubakiye ko imico n'imigenzo cyane cyane by'igihugu cacu 2 uko kuntu societe ibintu byinshi yabifashe ibisanzwe kera umukobwa atwaye inda akayitwarira iwabo yafatwa nk'umuntu yamenje yafatwa nk'umuntu yakoze ikizira mbere baramucira umukenke yafatwa nk'umuntu w'igicibwa ibi rero byatuma abakobwa baba prudente cyane iyo hageze kuri iki kintu cyo kuryamana baririnda cyane hama ndabibutse ngo kiretse umukobwa yaborewe canke yariye umuti nta mukobwa akuze yovuga ngo bamukoresheje imibonano mpuzabitsina atabishatse mu yandi majambo nubona abantu baryamanye umenye ko wabishatse wanyuma ari umukobwa wanyuma wambere abayo wambere ashobora kuba ari umuhungu canke iki mugabo wanyuma atanga basi uburenganzira n'umukobwa kiretse uwo bafashe ku nguvu naho nyene bafise ibigwanisho canke ari benshi mugabo umukobwa akuze nk'uku kwawe urinze wumva ngo yaryamanye n'uwundi muntu umenye ko wanyuma yavyemeye ari wenyene ariko doctor hari abantu bumva ngo bamushiriye akantu
navuze nti ni muri za nguvu nyene kiretse umukobwa yaborewe canke yariye umuti no kuvuga bahaye ivyo bindi biyovya bwenge mugabo umukobwa afise ubwenge bukora neza arinze yubahuka akaryamana n'uwundi muntu wanyuma yavyemeye abari wenyene ko vyagenze kose yabaye wanyuma aravyemeye yego wanyuma yavyemeye wa mbere ashobora kuba petete ararujya muhungu canke iki mugabo watanze uburenganzira bwa nyuma ngo ivyo bintu bibe n'umukobwa ni wenyene ko hari uburyo bavuga ngo bakobwa niba nakaneme agatagura toya nibikunda wagera ati nibikunda mugabe avuga ngo mu gukoma induru ngo atama ngo mwubagije rero ngo ijya nduru yari yiki ngo acavuga ngo nakaruru k'amahoro bref nari nkomvye kuvuga ngo kujya kuntu kera umukobwa yatwaye inda wamengo yamenje vyaratuma abakobwa bashira ko amagufuri menshi basi mu yandi majambo mugabo ubu kubera ko societe yabifashe ibisanzwe n'ikibano nyene cyavuze kiti nukuza turabitahura nta kundi vyama vyabaye wo vyashitse tunakire n'umwana mu bandi sindiko ndavuga ariko ngo mutangure mu bamerere nabi canke mugirike oye ndiko ndavuga gusa vyatumye ibi bintu byo kuryamana abantu batarubakana bicika ibisanzwe navuze ngo icambere ni mico yatitutse ica kabiri ni modernite ibi bintu twita iterambere mu yandi majambo ariko bisa nkaho ari subira nyuma ibi kongera ko rero uku kuntu societe yaranze trop simple canke yafashe ibisanzwe ibi bintu by'abakobwa batwara inda zishushu canke batwarira indi wabo ibi byose ari bitatu vyaje gutuma d'abord kuryamana antake acte abantu batarubakana womengo ni ibintu biri tolerable hama rero twongere ko ubu buhinga ngurukana bumenyi abazungu badushiriraho ku munsi kandi byinshi babigira babibona umuntu mbere yo kunadusamaza canke umuntu mbere yo kugira ngo batwigishe ingeso mbi n'imico mibi n'ibiki ibi byose ibi rero byose tuvyongeye ko aya mafilme abazungu cyamara ndaba amashe Rosemary je nuko ngira ngo mubafata ingingo mu Burundi ntarimwo mugabo je nama navuze ngo iyaba nari mubafata ingingo mu bushikiranganje bw'imico n'akaranga mu gihugu cy'u Burundi hariho amashene ya televiziyo numerique ataba yemerewe kwerekanwa mu gihugu cy'u Burundi bitaba vyemewe ego kwe uje kudandaza amashene mu Burundi donc televiziyo numerique tuba tubanza tukaziraba tukakubwira tuti kuneza y'igihugu cyacu n'urunganwe ruri nyuma turiko turategura ruzovamwe abategetsi ruzovamwo abashinga amateka n'abashikiranganje muri kazoza iyi shene ntiyemewe hamwe n'iyi hariho amashene muri twimugina bita ngo nayo urukundo siriko ravuga amashene pornographique oye ngo ravuga amashene bita ngo nayo urukundo za novela n'ibindi bisa navyo abantu bahera mu gatondo gushika ku mugoroba n'abantu bariko barasomana n'abantu bariko baragira iki ibintu vyegeranye n'ubushurashuzi ibi rero iyo abantu babiraba cyane abantu bakiri bato bipfuza kugira ico no kwita pratique kuva muri theory baje muri pratique bakuva iyo saveur akavuga ati iske kujya kuntu basomana iske bimeze gute akipfuza exploration cyakifuza gutera intambwe kugira ngo nawe aje kubigerageza canke kumviriza ingene biryoshe canke bibishe ibi bintu rero vyaje gutuma abantu baba chronique gose kuri ibi bintu ku buryo usanga umuntu yaragiye akaba esclave wamwene ibi bintu ku buryo no kwishora mu vy'imibonano mpuzabitsina biba ari bisanzwe twongere ko icya gatanu gikomeye cyane definition y'icitwa urukundo Rosemary saba abantu bose wumva ngo na makouple ngo barakundana bose bakundanye kugira ngo baze babane paditu kubera ko
abakobwa ijambo riborohera kumva ari ndagukunda n'umuntu yagushatse kugira ngo muzoze muraryamana gusa arazi ko natakubwira ko agukunda ibyo azoherekeza byose utazovyemera ntibizocamwo aha gutyo rero acakoresha ijambo ndagukunda daro butike kugira ngo ribe icambo akurobe namara kukuroba rero vyorohe ko azogukwegera muri mwene ibi bintu uku kuntu rero abantu ibi bintu babimara mu mwanya munini navyo ni kibazo hama ikindi n'ubushomeri nico tuma nama nabuze ngo yaba jewe nari mu bafata ingingo muri leta namba hariho kimwe mu bintu leta ikwiye guhangana navyo vyanka vyakunda n'ubukene bw'akazi kuko iyo abantu badafise akazi Rosemine batakaza umwanya mu bintu vyinshi harimwo nibi vyo gukundana no kuryamana ni mugabo umuntu hari busy hari ibintu ataronkera umwanya no busuruva ngo umuntu hari muhudo n'abantu batatu bane batanu none ko afise umwanya ararondera icyo akora akakibura gutyo abafise abantu batanu ubwo ajyanye hari umuntu umunsi umwe ndi Kampala nari kumwe n'umugabo araho yitaba telefone mbona handitse ngo Lady A sawa Lady A study hariho B C D ewana paka hari mubaza ati ko harimwo Lady A ari wagutelefonye do you have any Lady B arambwira ngo ama Muslim ambwira ngo ndumumizirima ndabirekuriwe mu yandi majambo umujene atagira akazi usanga akazi kiwe ari ugukundana gukundana kudaraga abakobwa 4 5 10 20 uwo mwanya arawufise n'uwo kubatemberera arawufise n'uwo kubasohokana arawufise n'uwo kuryamana n'abarawufise mugabo uko atera aba busy gose uko amasaha yo gusohoka atera aba makenya aba yanarushe niko amasaha yo gukora ibintu bimwe bimwe aba makenya rero niki cy'ubukene bw'akazi ni kimwe mu bintu byatumye ibi bintu byo kuryamana abantu batarubakana navyo nyene biba birebire mu yandi majambo ni nk'ivyo bigera kuri 5 canke 6 jewe novuga ngo biza gutuma uwo mengo actuellement ibijanye no kuryamana abantu batarubakana vyahindutse nk'ibisanzwe yego cyane ati no busi ni byinshi ni novuga ngo ni nyinshi zihari zituma ivyo byarakomeye canke byahawe umwanya munini cyane hagiyemwo bivaye n'ivyo abajone buno busi birirwa bararaba ubukene bw'akazi ndetse n'ibindi byinshi bigiye gutituka kw'imico n'akaranga ivyo twita iterambere ubuhinga ngurukana bumenyi ivyo byose ni bimwe mu bituma by'ukuri bijanye no kuryamana abantu batarubakana byaracitse nk'ibisanzwe ego cyane Dr Desire Davo mbega urobusi hagati y'abahungu canke abasore ndetse n'abakobwa nabahe novuga ngo bakunze kuzana ico kibazo cane canke bitunze guturuka ko cane kabajya kenshi novuga ari nko kubisaba ni bande babizana cane ibiyago vya gutyo ndetse vyerekeza nta kigwa ndakora mugabo uri kubirabira kure womengo n'abahungu babizana kubera iki burya abakobwa n'abahipokrite canke babikora mu mayeri menshi umukobwa naho yoshaka guta mu mutego wo kuryamana nawe ntazoza directement nk'abahungu ngo avuge ngo numva shaka ko turyamana naha bubu muri twimugina hariho benshi basigaye nabo babivuga qui est trop malheureux mugabo nabo nyene ntawo wovuga ngo barera ijana kwijana ashobora kutabikubwira ouvertement mugabo akaguprovoka ariko en general n'abahungu babivuga kubera imvo zikurikira ubwa mbere turi mu gihugu aho abantu kenshi batera intambwe mu byo kuresha arabahungu turi mu gihugu aho ari umusore aterura umukobwa akamukura iwabo akamutwara iwe donc n'abahungu barongora kurongora part of sex mugabo kurongora somariye n'abahungu akura umukobwa iwabo akamuzana iwabo cyankiwe ibi rero byose bica bituma abahungu bakurana ubu burenganzira bwo kumva umenga bararekuriwe ibintu byinshi en terme ya ma relation gutyo rero biroroshe ko ari umuhungu akunze kuzana bene ibi biganiro waba hari yindi mvo ndiko ndakora ubushakashatsi ku gitabo mperutse kwandika nabonye muri izi nkundo zo muri Afrika
aho abakobwa kenshi bafata urukundo nka source de financement canke nk'ikibanza cyo gukuramwo uburyo bw'amafaranga biratuma abahungu nabijya mitahe baguma bashorayo bayigumanira ubwoba abavuga ati none ahizohererayo nibishika nitubane imitahe yanje ntaho twandikiranye sinamuguranye nta n'urupapuro mfise none je imitahe yanje izohera gute gutyo rero abahungu nabo bakaguma barondeza izindi nzira indirect jo kwishuza ya mahera yabo canke zo gutuma basavuga ati naho yona yatwara kizoba ari kimwe ku kindi gutyo rero ibi vyose bica bituma abahungu womengo kenshi nibo bazana bene izisije zo kuryamana no kubera ko ubundi ni nabo rero hamwe urukundo kenshi muri Afrika cyane cyane hamwe urukundo goherera hagati womenga abahungu nibo baba bafise ivyo gutakaza gusumba abakobwa nibo bama nafise n'ivyo biyishuza naramuguriye telefone naragize iki nije namuguriye zijya mpuzu ubona yambara kabegwa nije namugiriye ibiki nije namugiriye ibiki nije namwigishije bene ivyo ubu kuntu rero womenga abahungu baba nk'aba investisseur mu rukundo nabo baguma bagerageza gucreate izindi nzira n'imiburiburi zo ku sinzi ijambo ry'ikirundi ciza twobivuga ryo guhomboza twa dufaranga twabo nabo baze barashira amavuga ati kwiyishura avuga ati nibishiga tukabana Imana ishimwe muga nibishika nitunabane naho nakazima na jewe kabo cyari twanze tuvugana na Kilomike ntahubwo atuze tegura ikiganiro kivuga ngo ninde yahenza abakobwa ko abahungu ari bo bungukira cyane mu by'imibonano mpuzabitsina gusumba abakobwa ku buryo banabihinduye womengo na mande canke banabihinduye womengo ni kigwanisho ibi tuzobikora ko ikiganiro abantu bacitege vuba bazukiro rero nivyo abahungu kenshi biravugwa ko ari bo bakunze kuzana bene ibi biyago sinakora ubushakashatsi nguvuge ngo ni ku bice bingahe ariko ni munabuntuma nabwo nzobukora kuko ndi umukozi w'abadukurikirana ariko abahungu aparama nibo babizana cyane kubera izo mvo navuze imvo ya mbere n'uburenganzira bahabwa na culture burundaise cyane na société burundaise d'ailleurs société africaine muri rusangi ubwa kabiri nubundi basanzwe ari nabo baja guproposa nibindi kuririra ko rero akavuga n'ivyo bindi womengo biroroshe ubwa gatatu abahungu nibo bama bafise ibintu byinshi batakaza hamwe urukundo gohagarara gutyo nabo bifatangira nko kuyikingira avuga ati naho go nahagarara nizo mva hanini zikunze gutuma womenga abahungu twovuga ko aribo bakunze kuzana ibiyago naho natanguye mvuga ko n'abakobwa nabo batera abo mu misi yahera bafuma barondera amayeri akaguprovoka indirectement muga babubu zotinya kubona umukobwa yandikira umuhungu amubwira ati ndagushaka bene ivyo ibintu kera kwera bitabaho muga ubu birabaho birabaho kweri kandi hari witwa ibintu ni danje hari witwa gisabira hano yavuze ngo abakobwa nibo babitagura ngo kubera bambara ubusa oya bambara ubusa gute oya ntabwo ari byo aha wajya kugira ubushakashatsi wosanga abakobwa bose bakora ibyo bintu ari abakobwa bambara amamini oya hari abakobwa ahubwo bambara n'izigera ku birenge mugabo bakazikura byo kwambara ubusa n'ibijyanye n'iby'imibonano mpuzabitsina rero abantu bakundanye ntimujyamana kubera ingene wambaye cyangwa ingene yakubonye tusapye kukwifuza no kugushaka byaba biburi muba musanzwe kwanza munazinanye munaganira sinibaza kweri ko bifise aho bihuriye gusa nivyo umubiri w'umuhungu urashobora gukabugwa nuko ubonye ingene yambaye ikaba facteur muga ntawo ja ngaho ngo avuge ngo abakobwa ngo bambara ubusa ngo nivyo bituma ibijanye no kwipfuza kuryamana imbere yo kubakana ngo vyaragwiriye oya nukuri kwanza oya ntavyo sinibaza kwanza ivyo sinavyo ubona ko n'uwitwa Levis agarutse kuri ico ngo vreba ngo bakobwa nibo ngo babituma ngo bivanye n'inyambaro zabo yuko atavyo wagambiriye gukora ntavyo wokora kubw'ivyo mugabo je nanje ngomba ndamubatse namba vy'ukuri ari uko bimeze bariya abakobwa baba mizirimane
nabo batwara inda zishushu nabo biba vyagenze gute ko kwambara ubusa ari icaha mu bamizirima kwanza bitanako ndetse na rimwe nayo uzomusanga yambaye nikabu ku buryo utamumenya na gato na amaso utayabona bajya nabo vyo bavyagenze gute n'amafacteur tu menshi n'abahungu gusa babigira ugwitwazo mugabo nawe nyene uwo mubaza bajya bose mumaze kubikora namba waranabikoze byukuri bose bari bambara ubusa wosanga atari ivyo izo facteur sizo nukuri Rw'Uvuze witwa Vianney ngo nabakobwa bitagura ngo kandi ngo umukobwa gwiye gufashe ku nguvu ntiwikura ngo jewe ngo byarambaye ko kandi ngo byaramubaye ko witwa ngo Vianney ngo akaba ari muri Afrique du Sud nabivuze iki kintu umukobwa ateguye plan yo kuguta mu cyaha cyo kuryamana nawe cyangwa gusambana nawe utari umuhungu ufise sinibaza rero kwihangana wowe ufise kugira ngo umuve imbere apfe kuba ari mwiza gusa yabiteguye yoruhuka bishitseko iki nanje ndacemera ko ni naho rega nahaireye mvuga Rosemine ruze turakondana abahungu burya tout rapport sexuel non forcé kenshi bayugururiwe n'umukobwa ibijanye n'imibonano mpuzabitsina atari byo gufatana ku nguvu watanze urufunguruzo rwa nyuma n'umukobwa ivyo naje nabivuze yego yego